ndebera nyene cyubahiro umungere wacu nararibonye kugira ngo abigisha murabizi ko niwe atumwe kuja kwigisha twigisha ku izina ryiwe nawe kubera yari hawe n'umukama ariko yamwe ati oya umunsi ni guhawe vuga nanje usavye bike kubera ndicyo maneno ndavuga bose yatazi yo bizoca umunsi urizira cyane batangaza ati ndagiye wewe ugenda ibi mugabo naje naho nabivuga ngo ati oya naho ngenda sinzi ko bizokunda umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane bisa n'ibigihunguje cyasanga ari mu Burundi sinzi ko gishyiga natangura wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane cyikuba n'ibijama biriga hageze oya kandi ngeze ngapfa Kristo yabiza cyane yego nejo sizoje ariko cyabimere nikimwe mwebwe mubana gusenga icyo yabemereye zoshikana mukamafashije muri Kristo arashaka kuguma ino mu Burundi atego cyane cyane rero ndamwakira ndamushira hamwe n'abandi aje kubabereka bagenda basabe mu bahaguruke wasangiye umunsi
kugira ngo dusangire akanyamuneza ka yubile y'imyaka 25 y'ubusaserdoti bw'isuku Yesu Kristo yazaniye. Hari mu mwaka wa 2001 itariki y'indwi ukwezi kw'indwi, haheze imyaka 25. Muje rero kugira ngo dufashanye akanyamuneza, ariko nkabashimira namwe mwashimye gusiga imirimo yanyu ya misi yose bakenura kugira ngo muze gusangira nanje akanyamuneza. Ntanguriye cyane mu bigoye rwose, natangaye mu bunyaje ngaho kubera yavuye ati sinzi ko bizokunda n'ukuri, kubera urabona imyaka yanje urabona ibihe turimo n'urugendo ruragora, mugabo sindamenya ko nzoza, ariko murabona yakubaha umugire mukuru inararibonye urenararibonye urakamuko gushira kanuma nyene uzi mwamuko ego ndabushimira cyane. Yenda gomba ndabasabe mu muhamashi mu nduru ntarandiriye, nagomba ndamuhe imikoro atuyobore muri gisabisho tubanaye twibuka Imana tunahaza Imana akanyamuneza. Nagomba nsubire basabe muhaguruke tuje mu gisabisho.
musasedoti mukuru kandi yamaho. Nufashe rero aba watoreye kuba abakozi n'abashikiriza b'amabanga yawe, bame ari ngumyabanga mu kurangura ubutumwa bemeye. Tubigusabishe Yesu Kristo umwana wawe ari we Mukama wacu, w'Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe n'umutima mwerana, ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'Ingunguka. Muri iryo minsi Musa yagira ubusho bwa sebukwe Yetro, umuherezamwuka wa Madiyani, ajyana urusyo hirya y'ubugaragwa, ashika ku musozi w'Imana Yorebu. Umumarayika w'Umukama aramubonekera ku ruyoya rw'umuriro ruva mu gisaka hagati. Musa aritegereza abona nta gisaka kirarumba, ariko icyo gisaka ntikiririmuke. Musa avuga ati, ngira nkikuze kugira ngo ndabe icyo gitangaza, ndabe n'igituma icyo gisaka kitarimuka. Umukama abona ko yakikuje ngo arabe, Imana iramuhagarara iri hagati, iramuhamagara iri hagati muri nya gisaka, ivuga iti, Musa, Musa. Nawe avuga ati, ndarengutse. Imubwira iti, ntiwegere hano, ni ukuri inkweto ku birenge byawe, kuko iki kibanza urimo ari isi nyeranda. Imubwira iti, ndi Imana ya so wawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo. Musa yifuka mu maso kuko yatinya kuraba Imana. Umukama avuga ati, narabonye amagorwa y'igihugu canje kiri mu Misiri, kandi naracyumvise gikomye induru imbere y'abagikoresha. Nivyo ndazi ububabare bwabo. Namanutse ngo ndabakure mu vyara by'Abanyamisiri, ndabavane muri ico gihugu, ndabadungane mu gihugu ciza kandi cagutse, mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Ubu rero genda ndagutumye kwa Farawoni, ukure mu Misiri igihugu canje bene Isirayeli. Musa abwira Imana ati, ngira ngende kwa bene Isirayeli ndababwire nti, Imana y'abasokuru banyu yantumye iwanyu. Nibambaza bati, izina ryayo ni irihe, nzobishura iki? Imana ibwira Musa iti, ndi uwondi. Irongera iti, uzobwira bene Isirayeli iti, ndi uwondi yantumye iwanyu. Imana ibwira kandi Musa iti, uzobwira bene Isirayeli iti, Umukama Imana ya basokuru banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo yantumye iwanyu. Ngiryo izina ryanje imyaka yose, niko bazohora banyambaza uko imyaka izogenda yabisikanya. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ibyo ushaka. Oh
nibo rero navuga nti ehezaye. Igitabo handitse ibi yerekeye shaka gukora icyo ushima Mana yanjye, amategeko yawe ari imbere mu mutima wanjye. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashyikirijwe na Yohani. Muri iryo minsi bahejeje gufungura, Yesu yabwiye Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kuruta abo? Nawe amwishyura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati, ragira imyagazi yaje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishyura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yesu amubwira ati, ragira intama zanje. Asubira kumubwira ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero arababara kuko amubajije ubugira gatatu ati, mbega urankunda? Niko kumwishyura ati, Mukama, wewe uzi byose, urazi ko ndagukunda. Yesu amwishyura ati, ragira intama zanje. Nukuri nukuri ndabikubwiye,
ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, ariko niwamara gusaza uzorambura amaboko uwundi agukenyeze aheze akujyane iyo udashaka. Yesu yavuze ibyo ngo amumenyeshe ukuntu azopfa kugira ngo aninaze Imana. Hanyuma ahejeje kuvuga atyo amubwira ati nkurikira. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Musi narwo heba ndebera nyene icubahiro umungere wacu nararibonye kugira ngo abigisha murabizi ko niwe atumirwa kuja twigisha ku izina ryiwe nawe kubera yari hawe n'Umukama, ariko yambwiye ati oya uwo munsi ni guhawe vuga. Nanje usavye bike kubera ndicyo maneno ndavuga. Nuko rero cyo gituma mbona mpagaze imbere y'iwanyu nuko namusavye uruhusha. Rero nagomba dusangire namwebwe iri jambo y'Umukama. Jewe ubwiwanje narimeze nka Musa, narimeze nka Petero, aza kubabwira igituma. Umugabo umunsi umwe duhura mu gisaka, kubera ko bavuze mu ijambo twashikirijwe Musa n'Imana bahuriye mu gisaka. Ego agiye usanga nijewe nari mu gisaka canke Musaka Imana yaje kunyereka mu gisaka kubera niho nakunda niho nibera. Umukama yasanze aho nyene simbagarara ngaho. Nagomba nababwire rero cyane ibibire mbanze sigure ibibire ico Ecclesia, ico ijambo ry'Imana ribisigura mu majambo yiwanje. Wa mbere ibibire ni umunsi wa kanyamuneza, ni umunsi mukuru w'agahimbare wategetswe n'Imana kugira ngo umuntu akunzwe n'Imana aze yama aronka akanya kugukenguruka ivyiza y'Umukama, uwiza w'Umukama, kunyira Umukama atukingira, ngera Umukama atugabira ataturavye aho tuva, ataturavye ico turi. Umukama aratanga. Mu yandi majambo abavuye Bujumbura tubita Imana ni lumwanga anamwanga tu, aratanga adaharura, kandi Umukama ni munyakigongwe, ni munyempuhwe. Cyo bituma rero ivyo abikora rimwe ntitubibona, mugabo hari ahantu Umukama yategetse. Ugeze ngaha nawe no ibuka yubire nico umwanya wo kwibuka, guhimbagwa, agahimbara Umukama yagutegetse, akanyamuneza Umukama yakugabiye. Umunsi wa yubire kandi ni umunsi wo gukorana, umunsi w'isabukuru ukoranya abantu benshi, umunsi wo guhamagara. Niko ijambo ry'Imana rivuga ati vuza inzamba bose bari hirya baze, namwe nimuze nk'umuryango mwese mukorane nk'abavukana, nk'abasangiye umuryango, basangiye gupfanukira, abo musangiye ingobyi, abo muvuka hamwe, abo musangiye igihugu, gukorana kugira ngo umuryango wose uze kuninahaza Imana. Umuryango ni mwebwe Imana yampaye, mwebwe kihagararo canje, mwebwe itunga ryanje, mwebwe ruhoza rwanje Imana yampaye, mwebwe Imana yashize mu mayira yanje, kandi mwebwe iwanyu narungitswe. Umuryango rero narungitswemo wose
aho uri hose nibaza kuri ngaha. Kinama mupo n'amahoro. Bukeye mupo murahari. Yego ndabona barahari, bajya Bukeye bari ngaha, bajya bose bajya Bukeye. Yego bariho. Naraciye namaze umwaka umwe, imyaka 6 mu Kinama, umwaka umwe Bukeye. Natumwe kwavu imyaka 6 mu kwavu muriho. Ego n'abandi bari mu nzira yo mutaza no bahanze. Ego mwebwe yagararo canje n'ubishime bwanje aho nabaye Amatara muriho barashika. Ndazi ko bava baza baje bakukumba muga barashika. Ego namwe abo turi kumwe namwe uzacana muriho. Nabahora cyane. Iwanyu niho narungitswe cyo gituma rero umunsi nguyu n'umunsi w'izamba bose bakoranye n'abavuye mu mihigo yose ya Bujumbura aho nagiye umukamampa akanya ko kuyaga ijambo ry'Imana. Nyakariga muriho, Saint Michel muriho, Buterere muriho, Kanyosha muriho, ariya mu Buyenzi muriho, na patiri mukuru wabo na Nyakariga niho natanguriye. Ni ukuvuga ko aba mubona n'abasenga mu Giswahili mu diyoseze yose i Bujumbura. Murabona iyo haba hatari ingorane y'amabarabara bari kurusha ubwinshi abanyabuzacana. Yego karibu. Yubile kandi n'umunsi w'uko kwibuka, wibuke byose Imana yakugiriye, uko uraba ingene uzirikana ivyo musangiye n'Imana. Imana yagusangije icyo Imana yabaye kuri wewe, kuri jewe nicyo nabaye ku Mana, icyo mwebwe mwabaye kuri jewe nicyo na jewe nabaye kuri mwebwe. Ni umunsi wa Yubile kuvyibuka bitera kuja imbere biseruke, kuko imbere y'ukuja mu bwami bw'ijuru bitaraseruka ukiri ku isi. Ni byiza ko uvyibuka kuko bizoteba biseruke, mukaba niwe bavuga ati nta canyigije tajoseruka. Imbere y'uko giserukira mu ijuru ugira umwanya ucibuke kuri ngaha ku isi kugira ngo urabe yuca, urabe ko mbega uragenda neza, mbega ndugenda uragoyagoya, mbega ntavyo uriko uribagira canke wonona, mbega ntavyo wataye, mbega ubwo ivyo ujeje urabikoze neza, kugira ngo usubire gupfukama usaba umukama ati mbega umukama kubaza ati turacari kumwe. Aho rero izaburije ndi hano jewe uwo munsi ndi hano sindavaho. Ego naho notemba ndahanye, naho nomyoka ndahanye. Bamwe baguma bambwira ngo ugumuka kama, naho nokama ndahanye. Abandi baguma bambwira ati uriko urasaza, naho nosaza ndahanye. Hajya umukama yasanze niho nkiri, n'ubu ndabibemereye niho nkiri. Ego naho imituragaro yorasa, naho ibiki jewe ndacari aha. Ego nukuvuga umunsi ufa kubemerera yuko ico nameye wa munsi tariki ya mbere y'indwi kwezi kw'indwi 2021 ni ubu nyene ndabivuze. Ndi hano sura mu ndimire, ndi hano mani bahizagire umusuri izina. Hariho uwambajije muri umuryango
nicaye ahantu abana ba bene wacu baraza, abashiki banje baraza, ababanye twakuranye baraza, abo twagendanye baraza, mwese ariko n'umudamu we n'abana biwe, mwese agenda aregeranya ibyo Imana yamuhaye, nanjye nje nasaruka. Umwe rero acarambaza ati mbega patiri, ubu rero warateguye nyene rimwe rizima nyene yuko uzova kuri iyi si utavyaye? Ntawe ufise umugambi kumbaza gutyo, cyangwa mwewe ntimwibaza gutyo? Muravyibaza, kuko ubu butumwa bwa Kristo buratera ikibazo cyane. Kubona umuntu nyene umugabo nk'ubu ndiko nakwiza imyaka irahugaye, ndi mu kwiza imyaka 60, hanyuma nyene uremeye kugenda nyene atamwana. Murabizi yuko ikibazo kiragoye, ikibazo kiratera amakenga. Naciye mpindukira ndamubwira nti nawe we uraraba, simpave ndakuvyara niba ntarakuvyara. Mwe mwaravyaye umwana umwe, muvyara abana babiri, abagerageza ni 3. Ino iwacu ubuzira cyane aho turacagerageza n'8 turashirako n'icumi bishatse turavyara, nta kibazo. Ariko jewe mvyara ibihumbi. Donc byagira umuntu andirira ngo simvyara, mvyara ibihumbi bose, kandi nkiriko nuko umunsi ku munsi ndavyara, n'ukwezi ndavyara. Ubu busabusa bw'iwanyu jewe ndaburengeje. Hari abatavyemera, mugabo mutavyemera jewe ndavyemera. Nico gituma nagize yubire ndabibabwire, ndasubiye kubibabwira. Ndavyara apana mugabo busabusa mvyara bose ibihumbi n'ibihumbi. Nico gituma mubona abavuye hirya bwino aba n'abana banje, ego muri umuryango wanje, ego nuko ndabashimiye cyane ko mwaje kubinyereka. Uyu munsi rero ubutumwa Imana iduhamagarira, ubutumwa umukama dusaba, si ubundi butumwa. Niyo ngingo ya 4 niho ngeza inyigisho, kubera naho bivuga vyinshi babimare. Murabizi ko vyawe biragoye, naciye murabizi ko naciye Manene mvuze si mpeza, mugabo umunsi ngomba kubarambira kubera muhava mubihigwa, abandi bakaraba ngaha kubera inzara, banabaje bavuye kure. Ni umunsi mukama aduhamagara, twibuka aho mukama aduhamagarira ubutumwa. Ubutumwa na busubundi ni ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ukunda Imana n'ukunda abantu atari abantu bakure, abo tuvukana, abantu bashiki bacu, bavyeyi bacu, abo tusangiye akaryango, igihugu, abo tusangiye inzira. Umukama aduhamagarira ubutumwa bwo gukunda kugira ngo tubone. Kuko aha ndi mu makanda yande, ndi makanda ya Musa yaribereye aha bavuga Imana yamusanze, yaribereye hajya ku gasozi wenyine mu musozi, ariko araragira no gutegura umugambi wo kugira ubugeni, kubera hariho ivyo yari yagize hajya Misiri. Yarazi ko azotwara Misiri akomere cyane, mugabo bica biramuta ku amazi. Hanyuma rero acaracomoka, bagomba kumwica. Hanyuma arabunda, atangura kwiraba, arananirwa. Aba ngomba gukiza, igihugu ngomba gukunda, ntaco nshoboye, aca aricomera. Genda rero aho mukama musanze, yari yibere kure, yariko arategura umugambi kugira mariage. Ego n'amahoro. Mariage ni kuvuga ngo iki? Gutunganya ubuzima bwawe uko ubyumva, kandi wirabisha kwa maso yawe, wirabisha ku mutima wawe, wirabisha ku nguvu zawe, wirira utwi wawe mu mahoro mazima atanduru.
ego kwiyegeranya niho utuye wanje izo nduru za misi zihebe. Niho umukama rero yamusanze aramucakira. Niho umukama yasanze na Petero, Simoni Petero aramucakira. Ega n'imbere yaho niho yasanze na Ibrahimu. Aha jewe ndi mu ruhekeranye rw'abantu benshi cyane, umukama yagenda ahasanga bahereza amaso yabo aho izuru ryabo rishika, aho amaso yabo ashika, aho inda yabo ishika, aho amatu yabo ashika, umukama acaramubonekera. Wariko araba gusa intama ziwe, araba imigambi atwagira kugira ngo ategure ubuzima bwiwe, umukama acaramufata, acarakanguka abona mwe umucana umufashe. Kandi umucana uvuga ati warazigira mugabo ndi watongora igisaka. Imbege binibiki ego nuko umukama akora, aragutangaza akagufata, agufashe ubanda utangara mugabo ucugera kurambega nibiki ko wegera niko usha mugabo so gusha gutongora umucana utongora. Uko wegera niko ufatwa, niko ufatwa buhoro buhoro utazi n'ivyarivyo mugabo agushize mu zihara ntarekura. Hanyuma ati mbega nibiki mugabo ati Musa nagomba nababwire yuko ego niho ngomba guheza. Umukama cyamutuma aramuha kubona igihugu cyose. Ivyo ntibyari mu mutwe wiwe, igihugu cyose aramuha kubona, kutabona we amaso ahera kuri we, kubera iki cy'abantu benshi nicyo kwiraba, kwikunda gusa. Iyo byishisi umukama karaba abene wanyu ayo bagowe, nta bundi butumwa Imana igwa. Nubwo nyene reka kwiraba, mwe mwaje ngabishikira, reka kwiraba. Iraba urisambura. Muri bisi kuba indwara y'abantu bita stress, bagwara diabete, bagwara ikibazo, indwara nyinshi bagwara indwara stress. Iyo stress nayo iva hehe? Guma wiraba, widoga bitagenda neza, wiraba utubuze ubukene bwawe, ingorane ushikamo, igitoro cyawe uruka yawe ngene hagaze, uraba uduka twawe, uraba uko zawe, uraba gusa tujumbu, wiraba uduharage, uraba gusa. Reka kwiraba. Raba Imana kuko uraba Imana ego iragucisha mu byose. Ubukene buriho n'ivyo mugabo kangora bitapita bizogera. Hanyuma umukama gusaba genda ndakurungise uje kuserukira. Gushika hehe? Ico sikibazo. Genda userukire. Atuma Musa wenyene. Musa atiyemera ubwo umukama wawe ndakudeleze, ndaguhaye ubutumwa, ndaguhaye manda. Nawe bati mukama wewe urazi aho ayo naboneyeyo nta kibazo jewe genda. Ati ndagutumye kandi kugira ngo utangure kumva icyo nakubwira, para kumva iby'iwawe gusa, wumva iby'iwawe, para kwiyumvira iby'iwawe, wumvira iby'iwawe, para kubona iby'iwawe, bona ibyo nakwereka kubona, para gukora ibyo ushaka, kora ibyo nakwigisha, apana kuja iyo ugomba uriya ndashitsigare. Mwabyumvise? Nibaza mwabyumvise? Ego natanguriye aho natanguriye, ndaduga, ndakata, ndakikama, ngeze ku mpava Gitega. Sinzi ko sayushya n'umutana sindabizi. Ego oya mugabo cyose ndishika mutana mugabo nayo ndocayo ngoshira n'umujayo. Hanyuma ndagenda ndakurikira amatara, ndashobora garuka n'ubu sinzi ejo mbege ejo zobageye. Buzacana ejo nzobageye. Ahani
nuko rero niko yabwiye Yohani bambe Petero ati wahora icyo ushaka, wahora ukora icyo ushaka, wahora ubura ibintu ushaka, wahora uvyuka ushaka, wambara uko ushaka, niwamara gukura, niwamara gutegera neza uzoja iyo udashaka. Ivyo rero nagomba nababwire yuko ahandi niho ntegereza ku bandi. Ndabigurisha cyane abene wacu baje gushikira bacyumura mbaye patiri nari dushimye tuyeshi nanone hose sivya vuba nababwiye ko nari mu Gisaka nakuze ntazi byo gusenga bana, nakuze ntazi na Burundi ntawe narizi Burundi amajahe ntabiranizi nari umuntu n'ukuri ivy'Imana ntabiranizi n'abavyeyi banje nabona hariho grafre wanje umuryango kaba n'umuhungu imfura ya mukuru wanje ari ngaha. Nakuze nta n'umwe arazi ko ushobora kuba ibyo kujya kwemera Imana na jewe nagiye ntabyose kubera nari mu misi wanje nanibera mu mubiri wanje. Hanyuma rero ndari umunsi w'izina nogenda bavuga ati wewe ugenda mama na papa, wewe ugenda ati wewe kubera sibyo bari bateguye ko ngenda, bategura mukuru wanje kubera mukuru wanje ari mwiza cyane, yari gororotse cyane, yarapeshuye neza, jewe mborumva jewe nadibereye igitero kandi mukuru wanje yari kumbaye mugabo mukuru wanje baje kumutora acara kwepa bamuronde imisiri baragura papa na mama rero bacora he nta kundi ko atabaye patiri nta wundi na jewe n'umwana w'icumi kwa mama nyuma y'uwanje ari babiri kabage. Hanyuma rero babandanya bavyara ariko basenga batazi iyo bizoca. Umunsi urizira cyane batangaza ati ndagiye wewe ugenda ibi mugabo nagiye naho nabivuga ngo ati waya naho ngenda sinzi ko bizokunda. Umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane bisa n'ibihagije cyasanga ari mu Burundi sinzi ko bishyiga ntajubira gisigaga. Hanyuma ndasubirayo subiyeyo ndasubira ndatangura wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane kigume n'ibijama biga uko ndagenda nibaza uko ndagenda gushika rero mbaye patiri avuga Kiswahili tunapata wakwetu oya siko wakwetu sijui wali hapana. Na rero kwa wazeka maneno ya Kihehe nagwa bantu na Kihehe tayarafu nikipati mbele hatazeni wale hadi ngezingapa Kristo yabiza cyane ego nejo sizoje ariko cyane kimwe babyo mubana gusenga icyo yabemereye zoshikana mukamafashije ya Kristo. Nari mvuye muri diocese ya Rubanza neza muri diocese ya Bujumbura, hanyuma rero twabonana n'abapadiri b'abamisiyonari umuryango wa Mariste barambwira bati Musenyeri twebwe rero umusore yaje ava i Kongo aje kudusaba ko twabana mu muryango wacu, ariko twebwe tugiye dusubire muhira tugiye dusubire wacu, none twashobora twagira tumuguhereze umwakire abe ngaha mu Burundi. Hanyuma rero ndababaza none we arashaka kuguma ino mu Burundi atego cyane, cyane rero ndamwakira ndamushira hamwe n'abandi aje kubabereka nagira ndabasabe mu bahaguruke wasangiye umunsi mukuru
hari umupadiri yitwa Janvier mu Bukeye n'umupadiri Gilbert nawe nyine no mu Bukeye na padiri Charles mu Nyakabega, hariho n'abandi batashoboye kuza, abo rero babacwa barasangira urugendo, urumva bamaranye imyaka 25 n'abapadiri kandi babanye neza cyane, bagira ngo baguhagurukiye tubasabire uyiyubire no kuvuga yuko tubashije Imana ibongereye imyaka 40. Dawe mweranda, turagukengurukiye ku ngabire y'umuryango wa Eklesiya waduhaye, tuguhereje abo wawuragije, papa, abepiskopi, abasaseredoti n'abo bose babunganira ngo inkuru nziza yawe ukwire hose. Mutima mweranda nabakomeze, abashigikire, yongera abafashe kuguhimbara mu kugushingira intahe badatinya. Twumvire se dawe mweranda. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kuona leo unamfikisha Baba Padri Maneno Jean-Marie katika yubilea miaka 25 ya kazi yake ya kitume. Tunakuomba uzidi kumubariki, ubariki neema ya kumuongezea tena siku ya kuishi, aendelee kupatia Wakristo neno lako, liwageuze na kondoo zilizopotea azirudishe katika zizi lako. Bwana, tunakuomba utusikilize. Mutima mweranda nadukomereze ukwemera, maze adufashe kugendera mu ishaka ryawe. Twumvire se dawe mweranda. Yeah.
hamwe nawe no muri wenyine n'utera iteka n'umusego mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera ubinazwe mu myaka yose. Amen.